tugiye muri Canada abantu benshi bagiye babimenya mu biteramo bitatu uko ugiye hanyuma akagumayo ibaza yuko arapima sivyo arapima akavuga ati mbega je ngiye nkaheba uyu mwuga ndiko ndakora hanyuma nkatangura ubuzima gushasha hari niho harakunguko canke nogena nkagaruka nkabandanya ivyo ndimwo niho harakunguko. Ivyo biteramo sigambere uzobwiye mu gihugu ca Canada akabijya gashasha uzobuzanye n'akayaga kigingi teme ni ryoherwa n'ivy'iwacu nezerwa n'ivy'iwacu urumva muzogena mubibona ku vyapa n'ibizokurikira ariko akazoronka ikigori ushaka ubuyi anyubuyi akagwa isongo akuki none ubuyi si farine complete twikorera ngaha ibintu byose kabisa by'iwacu bizoba bihari amafyiru byose byo mushaka hamuntu yicara imbere akavuga ati nzanira igikoma cy'ubuyi okay turi mu gihe abakomediye abaririmbyi musikiye muvugira ingendo z'akazi mu gihe bari bazi ko abantu mukora mwene no myuga mugiye mudashobora kugaruka wowe uramaze kutwereka inshuro nyinshi waragiye UK waragiye muri Amerika waragiye muri Canada uragaruka ubu nawe ugomba ugende muri runo rugendo bivuze iki kona mwebwe abantu musanzwe mukora ibikorwa vabwenge ubu musigaye muri abantu bagenda bagakora mission yabo hama bakagaruka mwese muba mu gihugu cy'u Burundi ubushikiranganje bwo kubungabunga amagara y'abantu no kurwanya sida bubicishije mu gitabo cyabwo kijejwe guhangana n'indwara zibiza bwarashizeho umurongo utariha 117 wo gutabariza canke gushikiriza akababakiye kubijanye n'amagara y'abantu mu vyerekeye indwara zibiza nka karanda mpox korera n'izindi muri kino gihe turiko duhangana n'izo ndwara zibiza hamagara kuri uwo muhoro utariha maze abajejwe kubungabunga amagara y'abantu bakuronse inyishu zibereye twijukire rero gukoresha uwo muhoro utariha ico wagenewe kugira abantu bose bagire amagara meza. Wiriwe cyangwa waramutse bivanye naho muherereye ndaba kuri mikro rijonyere juste gaele kero fumwasha ke black machine black with the camera mwitu busaza ndakubwira abantu b'Imana turi kuri aéroport international Melchior Ndadaye auno munsi tuje guherekeza n'umukomedi asanzwe dutwenza amazi imyaka irenga 10 yabigize umwuga abavyo mwise mugenza Alfred Oban maze komedi ichiza Queen Poem tunamwita kigingi kwa kuri ahandi ndakubwira ko vyabose komera bantu b'Imana umuyaga urawumva n'ubona ariko raba kakayaga abantu b'Imana raba ingene haryoshe hano hantu Burundi mon pays ndabura ko byose komera ni kigingi ndakubwira ko mukayaga tuza kumwerekeje agomba yerekeze musanzwe mubizi ko afise ibiteramo bitandukanye mu miji itandukanye ya Canada ndamusaba ari muri Ottawa abari muri Edmonton ndamusaba ari muri Montreal abari Quebec abari muri Vancouver n'ahandi henshi kwa kuri ahanazoca ndababwira nti bantu b'Imana nimbasho nziza rumuti kiginga bazaniye pharmacie ndakubwira ko byose komera byose informe dasanzwe mbega kigingi ko tari rya mbere agiye mu gihugu ca Canada nakaye kabije gashasha bazaniye abantu bamuze ariko rakina inkino yakinye yatwengeje abantu akabije kanazanye nakahe ndakubwira ko byose komera byamaze informe dasanzwe ariko ndakwibutsa ati nimutara bookinga ndakubwira ati guri tike kare kuko ibibanza biraharuye kumana nanje just ndahindura nitwa juste gale kedru fumorasha ke black machine black be the camera mwitu musaza kumana nanje kwa kuri ahandi ndakubwira ko ndi kubona Mr KIGINGI yes diaspora local nariko ndamutsa abantu bari Vancouver Ottawa abari Edmonton nariko ndamutsa abantu bose ndabwira nti limba comedy nziza ari umuti kiginga bazaniye pharmacie kigingi bimeze gute turi kuri airport meze urugendo rw'akazi yego tugiye muri Canada abantu benshi bagiye babimenya mu biteramo bitatu Montreal le 13 21 Ottawa hamwe na le 5 juillet muri Edmonton ego ivyo biteramo sigambere uzobwiye mu gihugu ca Canada akabijya gashasha uzobuzanye n'akayaga kigingi akabijya gashasha ni bwa buryohe nyene kwa kunezerwa en famille mu barundi biwacu akanyamuneza tu jewe nibaza ko atakindi ntanga nta hantu ngenda ngo baba barecaye barire kandi ndabishimira Imana n'impano Imana yampaye
ego biri ngaho nyene ayo matariki ugiye kuraba ingene azogenda arakurikirana mbega umuntu yifuza kugura itike atarayigura ubu bigenda gute Kigingi itike ziri en cours de vente kuri Eventbrite n'ubu barashobora kuzigura kandi ziriko ziragwa ku bwinshi nje gituma no sawa umuntu kugira ntazova abura nk'ibi byabaye haci imyaka 2 bazi ko haci imyaka 2 banyaragasi bazigure kugira ibibanza bira les places sont limitées ngo bavuga ibibanza biraharuye yego Kigingi uri kuratubwira uko turi mu gihe abakomedian abaririmba musike muvugira ingendo z'akazi mu gihe bari bazi ko abantu mukora mwene no myuga mugiye mudashobora kugaruka wowe uramaze kutwereka inshuro nyinshi waragiye UK waragiye muri Amerika waragiye muri Canada uragaruka ubu nawe ugomba ugende muri no rugendo bivuze iki kora mwebwe abantu musanzwe mukora ibikorwa vabwenge ubu musigaye muri abantu bagenda bagakora mission yabo hama bakagaruka bivuze yuko imyuga yacu irikiradukuza irikiradutunga mu bihugu kuko ugiye hanyuma akagumayo ibaza yuko arapima sivyo arapima akavuga ati mbega je ngiye nkaheba uyu mwuga ndiko ndakora hanyuma nkatanga ubuzima gushasha hari niho harakunguko canke nogena nkagaruka nkabandanya ivyo ndimwo niho harakunguka umuntu wese no kungene rero hari amaprejije kuva kera bagira ntaco bimariye ntaco twimariye rero cyane jewe icigwa no kuramo nuko umu artiste we ni wazi ico umwuga w'umumarira nikimenyamenya aragenda kongera akagaruka yego aragenda kongera akagaruka wowe umaze kugenda inshuro nyinshi hari ntabamye muhura nazo zotuma umuntu agumayo intambamye umuntu wese bivana no kungene apanze ubuzima bwiwe nta ntambamye bivana no kungene wewe wipanze yego intambamye zuko umuntu yoca gumayo ahubwo ati none ibujumbura kigiyo yakiye wabishatse uva ngaho wize nta uza kugufatira hariya ngo urasigara ngo ntitukurekura ya vraiment uva ngaho wize abagenda bakagumayo baba bavuye ngaho babizi yuko batazogaruka bavuye ngaho babipanze yego bagaca bazimira biriko biraza kuri diplome dasa turi mu gihe himbirije Kigingi Sama ubona ko uko umwaka utashe wa 15 myandagaro shanke Lokenwood uyitegura mbega ugiye kuraba calendrier ufise y'ibiteramo muri kino gihe ubwo ntibishobora gutuma Kigingi usanga afise calendrier trop surchargé bigatuma umwe wese ataronka ivyo yategerezwa kuronka ngo vyategerezwa reka ujya mugabo banzaze anyegere hanyuma tubandanye yegere ngaha kuko ari muri staff kandi n'umuntu adasanzwe hanyuma kuko akazi kenshi kagerekaje kuri uyu mugabo uyu nyene uyu mugabo yego yitwa Lewis ari muri staff kandi twiteguye mu mwanya ntahari ibikorwa byinshi n'uyu bigiye kuraba impusha turazifise Kigingi Sama imyiteguro yose uko turayikora nyabona ikintu nibaza twobamenyesha hakiri kare nuko amatike azotangura kugurishwa itariki imwe z'ukwezi kw'indwi je sinzoba ndashika ariko bigiye gukorwa byose muzovyumva ku maradiyo aho zidandarizwa byose akaba ari tike izogurwa ibihumbi 10 kuva itariki 10 kuduga itike izobigiye ku bihumbi 20 kuva itariki imwe gushika itariki 15 itike izobigiye ku bihumbi 50 ariko tumenyesha yuko abantu bashaka VIP ari reservation only nuko ibintu vyifashe hanyuma nibazwa ari ivyo nta kintu nakimwe twaragerageje kwiga ku mpande zose ivyabaye mwaka uheze abantu kungene imyuzuri kuzura naho imyuzuriro kuzura kw'abantu bwinshi bw'abantu ntibuzura rero ubuye amahangre ama equipe tuzokorana n'ibindi vyinshi n'ama interview yose staff Kigingi Good Times irahari kugira ibamenyeshe ivyo muzoba mukeneye byose hariho na press conference izoba ishobora kuba naje canke avant yuko nza bivanye yuko babonye yuko bikenewe ivyo byose rero nkaba nshima cyane ndashimira l'équipe cyane tuko turakorana kuko n'ibiteramo ni byinshi ndabigusa yuko Kigingi Good Times idakora ivyo gusa tuko tubategurira amalgama izo bitariki 19 z'ukwezi kw'indwi 19 juillet kuri Harmony Woods tuzanye Nicolas Pix aho zuba turi kumwe n'andi ma surprise menshi aba DJ bose babayeho mu myaka yahera ivyo byose urumva ko arakazi rero hariho abariko baragakurikirana abantu rero batekane bategura amafaranga bategura imiryango twese duhurire muri kakanyamuneza nyene kuri Messe des Officiers
le 15 août 2025. 50 samara menshi ganya kuba 50 kuri kwitike ya King Sama. King Sama abivuze yirukanga tubivuze kare. Yego. Amatike azotangwa kugurishwa itariki imwe z'ukwindwi le 1er juillet. N'abantu rero batangure bitegura tuzotanga kuva le 1er juillet kugeza le 15. Kugeza le 20. Kugeza le 20. Azoba ari 10,000. Nukuvuga umuntu abimenye guhera ubu akitegura akagira iki uwo mwanya urahari wa 10,000. Hama guhera le 21 gushika le 1er août azoba ari 20,000. Hama abantu rero bacebwa abandi bakora ibintu byo ku munota wa nyuma fo ku muntu nawe twe dushaka ko abantu bazuza ari benshi mugabo baze twabiteguriye kubera hagi ikintu kibaye uraciga urabonye ubuherutse abantu baraje baruzura ubwinshi bw'abantu bera abantu binjiye no kubuntu kandi ivyo ndamwunganiye si mu ntumbero yuko twogwiza amafaranga canke dushaka gukuramo amahera abantu ni kubera dushaka kudezangorja kijya kibanza c'imbere ya mesi ukuraho ayo mavante sur place kuyagabanya bishoboka. Ibyo rero nibaza ko atari igiteramo ca mbere bibaye, hari ibiteramo bimaze kuba kandi bikagenda neza cyane no guhindura mentalite z'abantu kumva yuko kugura tike ku munota wa nyuma sivyo vyiza, tumenye kwipangira biri no mu bintu bizoteza imbere abarundi changement de mentalité, kumenya yuko ati mu kwezi kuza nzokora iki pana yuko juste Gaël yicaye muri jardin ashize kuri statut ngo ndirutseyo ntavyo wari wateguwe. Rero ivyo wowe ni kimwe twe ni ku ruhande technique gituma tubigize cyane si kugira ngo tugwize ngo abasenkanimire canke tugwize ngo oya wanashaka niyo umwanya w'ibihumbi 10 niwo mwanya munini niwe ufise imisi 200 ahandi hose ni imisi mike yego Kigingi muri no misi muriko murabitubwira uko ariko abartiste muzokora muri Kigingi Sama naho tugomba tuje muri Canada nabaye uyu mwaka icivugo cy'uyu mwaka ni twabazaniye ama surprise menshi, twabazaniye ibiryoshe byinshi. Uyu mwaka tugiye gukorana n'abana b'abarundi, tugiye kuzana ama specialité imfungwa z'i Burundi muri Kigingi Sama. Umuntu ashaka kagori teme ni ryoherwa n'ivy'iwacu, nezerwa n'ivy'iwacu. Urumva muzogena mubibona ku vyapa n'ibizokurikira, ariko tuzokorana n'abartiste locaux bashasha n'abakera, imiziki yiwacu, abadije bazovuza umuziki w'i Burundi, ibintu byose nivyo ngaho iwacu bizoba ari ibintu biryoshe. Umuntu akazoronka ikigori, ushaka ubuyi anywa ubuyi, akagwa isongo, akuki, none ubuyi si farine complète twikorera ngaha, byose bizoba bihari, ibintu byose kabisa by'iwacu bizoba bihari, amafyiru byose byo mushaka. Hamuntu yicara imbere akavuga ati nzanira igikoma cy'uburu. Okay. Abandi ba artiste bateye imbere nkawe bafise bagiye hazo bagera bajyanye n'aba manager bayi. Mbega kubera iki gusigura umwaka no mu manager wabo? Je kuri uyu mwanya management ndazisangayo. Hariyo management local et international. Iyo ngiye hariyo manager, sivyo? Muri uyu mwanya rero ntibirakunda yuko ba manager babiri bahura. Rero kuko niyo ndi ngaha kuri mese wari yagumayo ndamwankira ntiwinjirire mu wundi. Cyane uyu nawe araje ivyo ngaha none urumva akazi koca gahagarara, akazi koca gahagarara. Uyu we rero n'umugenzi wanje, n'umuntu dukorana, ni staff, ni yego mukunda kubita aba manager. Umuntu wese ari ruhande y'umu artiste je manager, je naco bintwaye, ni manager wanje. Hanyuma nibyo cyane bazaho twogeza ngaha. Dushimire duhamagarire n'ama companies rero ariko agomba gushigikira bino biteramo byose tuko turategura. Tubaye ikaze cyane, ni twabateguriye byinshi. Hari amatombora tuko turategura muri amalgama, aho umuntu urabizi biragoye gutanga amafaranga, ariko ushobora kuzana un produit abantu batombora tukakuvugira publicité. Turafise muri Kigingi Sama espace yaguye karibu cyane, kibanza kirahari. Dukorera muri Asiatique Avenue Songa munsi ya CRDB Asiatique, ni muri Kenkayiri Prince, murabibona etage ni D2 karibu gose. Noneho Lewis benshi baramuzi, uvuze urunani bacabona Lewis. Rero bavuze ati wa muhungu wo mu runani et voilà. Yego reka rero tugere kugira ntiducegwe. Ariko akajambo kanyuma wowe warabonye ivyo Kigingi yateguye muri Canada. Abantu bari Canada ubabwira iki uravye sho agiye kuba? Bari muri Canada no bahamagarira kugura amatike biga twagize ha mu Burundi, nabo ntaje kugura ku munota wa nyuma. Igihe ni iki arashitse mugura amatike cyo nisho muzoryoherwa. Hari ikintu wakuze kwita ngo Kigingi good times kwa kundi ahandi. Ugiye kubahereza umwanya mwiza Kigingi?
bande ugiye kubahereza ibihe byiza muri Canada cyane cyane gose nabwiye Kigingi ni cyangwa ibyo cyangwa tuva ngatavuze nuko ikintu cari gikenewe cameraman we ko arambaza ikintu cari gikenewe cameraman wazo cumviriza tugiye tavuze ngiye ndababaye cyane kubona ngiye ntatoye kandi ndabifitiye ubasha igihugu kimpa kandi mfise carte de lecteur twaragiye kuyitondera biragora na procuration ngiye ntayikoze ku mwanya wabaye muto ariko nifurije abarundi amatora meza Imana ibahezagire ariko aho uzotora wewe ku mutima ni hajya nyine Kigingi asante sana merci sana hama indege nziza wo twarumvikaye ko zoza kukubera MC muri Canada cyane haburi iki ko ngumanindiri banza ugurindi kamera nuko reka ndagushimire ndabashimire mwe mwese mwavyo murimo murabana natwe gukora mugaza basubira nagwaza ko mwana mutora kurundi subira guhimiriza abantu bari Ottawa abari Canada hose ndabwira ati mu booking kare abatariki mwayumvise gahunda niyo Kigingi aje kugira ngo abahereze umunezero nababwiye ni mu munezero ari umuti Kigingi aje kwasadira pharmacy bari bacha la vista urawushira umushiro ushura none